nico gituma ntifuza ingwano muri iki gihugu cyacu. Kandi n'ubu ndabatangarije umuntu azorota yozana ingwano mu Burundi ari uwo ngaha canke ari uw'inyuma, ingwano izoheriwe ihereriwe. Ari umurundi canke ari umunyamahanga uzotuzanira intambara izoheriwe iherere iwe nyene. Ntidushobora kwemera ko Burundi buzosubira muri ivyo twaciyemwo. Dukeneye kugwaruka rwacu rukura rugwaruka, dushaka urundi ruvyaro rushasha, uruvyaro ruzokwerekana yuko amahoro ari kirumara mu gihugu. Aha rero rumva twese no kwama duhagarariye ayo mahoro. Mwebwe gwaruka muva mu bihugu bitandukanye, nagira ndababwire yuko intambara nimbi, abari mu bihugu vy'intambara murabizi. Nico gituma nabasavye yuko mwese mwoba ba ambassadeur de la paix, mukaja mu bihugu vyanyu mukavuga muti tuve mu ntambara tuyivemwo tuje mu mahoro. Hariho umwasi dusangiye muri Afrika n'ubukene. None ni kubera iki tuja kugwanya utari umwasi kandi ari umwasi twogwanya? Ugwaruka rwo muri Afrika twese tuve hasi tugwanye umwasi twese dusangiye yitwa ubukene. Uwo turi kumwe twese tuzomunesha, ariko tukishinga turabana nk'abantu barabana ribi. Muze mumenye ko tazopfa tuvuye naho turi. Twanye umuntu wese aza kutubwira ibindi. Ibanga ryo gutera imbere sirindi no gukora. Imana ikire mu muntu yamuremye imushira mu murima mwiza. Imana imbere kurema umuntu yabanje gushira umutahe ngaha kuri iyi si, ishiraho ibikwiye byose. Nta kintu na kimwe murabona mukora kitavuye mu biri ngaha ku isi. Izo telefone mugendana ziva mu butare, izo modoka zose ziva mu butare, izo ntebe mwicayemwo ziva mu biti vyacu. Nta na kimwe Imana itari yashizeho yaduhaye mutahe ikiduha ubwenge. Nico gituma yatubwiye iti akiri umurima uwurime wongere uwuzigame. Iryo ni jambo nkoramutima umwe wese yotegerezwa kumva. Ugwaruka rero rukure neza, mugende mutwaye yuko intambara nimbi, intwaro mbi nimbi, kubeshwaho no gusega ni bibi. Ujya muntu atunze mumenye yuko nawe nyene yabanje gukora kugira gatunge. Uno musi hari abashaka guca bagenda ngo abaha akazi, wewe yari yagahawe nande? Mbega umudokiteri wa mbere yigishijwe n'umunande, umudokiteri yitwa ngo iki? Ubwenge turabufise. Nico gituma kizira kubeshwaho no gusega. Ugwaruka rwo mu Burundi rurabizi. Nama ndiko ndababwira nti hari igihugu murabona ciza kurusha Burundi, bose bavuga bati ni ciza. Ni none ko murota visa y'Iburaya, ko murota visa ya Amerika, ko murota visa ya Dubai. No kuvuga dushaka kujaho abantu bakoze baratera imbere kugira tubeho tutarushe. Mbega ko mutarota visa yo mu Bushinwa, no kubera mu Bushinwa atawuba hadakoze. Dushaka kugenda ahantu hari amaserivisi, ukazoba ubeshejweho n'ibiva mu maboko y'uwundi ntuzofuteye imbere. Kugira utere imbere utegerezwa kwiha. Shaka kugwaruka rero rwose rwa Afrika n'ugwaruka rw'u Burundi muzoshikana imyaka 50 umwe wese yiha usoroma ivyo warondeye ukiri muto. Gukora rero no gutangura uno munsi. Dutangure uno munsi, ntidutangure dutevye. Mwumvise uwondi, mwumvise aho naciye, sinshaka ko mwohaca, nshaka yuko duca mu nzira igororotse. Nico gituma nzokora ibishoboka vyose kugira ngo gwaruka rwacu ruru ruvyaro rushasha ruca mu nzira igororotse. Anje ambwira indongozi z'u Burundi zose ntitugira uburongozi bugoyagoya, tugira uburongozi bushoboye gukingira bene gihugu, uburongozi bushoboye kugwanya akarenganya kariko kose, kugira ngo abantu bose bakore umutima uri munda bishira bakizana. None rero ko mpejeje kubashingira iyo ntahe, reka rero ndababwire ijambo ry'uno munsi. Mwari muzi ngo ndahejeje? Aya ngira ntago rivuga ijambo ry'uno munsi. Reka mbere nje ndarivuga mu rurimi dushobora kumva na benshi.
Excellences, Mesdames, Messieurs, les hautes autorités du pays, je mentionne les membres du Parlement, les membres de l'exécutif et les membres de différents organes. Excellences,